Baramukije bene data nkunda aho muri hose, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese. Muri kumwe na Françoise Habonayo, subiye gushimira Imana data kubw'ubuntu Imana tugire kugira ngo dusubire kuganira ku ijambo ryayo. Yesu nahabwe icubahiro. Tugiye kuganira rero ku ijambo ry'Imana, dushishikarira kuri rya jambo twari tumaze ku minsi, ijambo rivuga guca bugufi mu mvugo. Hari ijambo tumaze iminsi turiko turavuga kuvyerekeye guca bugufi mu mvugo. Bene data, imvugo ni ikintu dukwiye kwitondera cane, kuko burya iyo umuntu ahoze ntumenye ikiri ku mutima wiwe, ariko iyo umuntu asohoye ijambo, iryo jambo rishobora kunyiganyiza ibintu vyinshi cane. Iyo umuntu aryamye akaguma avyiyumvira, ukamenga ryajwi riracavuga no mu matwi yiwe. Rero Yesu Kristo adufashe, aduhe kuvyitondera cane. Niwavuga mwene data uvuge neza, ivuge ibihumuriza abantu, uvuge ibiri mu bwenge bw'Imana bishobora kuvura amatwi y'ubuvyumva. Ndagomba nk'abantu turiko turaja mw'ijuru dusubire twigishanye iki kintu co kwirinda gushavuza uwundi canke kwirinda kuvyura imitongano. Hari umuntu azi ikintu kiba carababaje umuntu, hanyuma kugira ngo rero aguma mubabaza akaguma gisubiramwo, si vyiza. Ntusubiremo ikintu ubona ko gihava kibabaza umuntu, ariko niba gisubiramo kumbure ufise iyindi ntego yo kukivura, atari kugira ngo umuntu asubiremo kuciyumvira kimubabaza. Turaba ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'imigani 17 ku murongo wa 14. Haravuga ngo gutangura imitongano ni nko kugomorora amazi. Nuko rero reka ishavu utarasinda. Imana dutabare. Ngo gutangura imitongano ni nko kugomorora amazi, kandi tureke ishavu tutaratangura gusinda, tutaratangura kugwana. Iryo ni ijambo ry'Imana bene data. Iri jambo ni ijambo rikomeye. Iyo abantu bariko barashwana, haba hariho watanguye, kandi uwo yatanguye nawe ashobora kuba atarafise intego yo kugomba gushwana, ariko kubera yuko hari ico vyuguruye, ngo vyugurura ngo ibintu bimeze ngo vyugura amazi menshi, ngo ni nk'umuntu yuguruye amazi yari yaragomeye akaca aseseka ari menshi ku bwinshi. Rero twirinde cane imitongano bene data. Kandi iyo umaze kubona yuko hariho imitongano, icyo ukwiye gukora, ukwiye kugezaho wewe ukirotira, ukagezaho ishavu ritaraba ryinshi, ahubwo ngo bihave rikwega kugwana. Muri iyi si hari ibintu byinshi cyane. Ushobora guhura n'ibintu bigutuma kumbure woshavura, ariko uko gushavura Bibiliya iravuga ati nimwara kandi ntibikabakoresha icaha, ngo izuba ntirikarenga mukiratse. Rero hariho gushavura kutogutuma gukora icaha. Gushavura, mbega novuga gute, hariho uwashavuye ntiyakoze icaha, ni Yesu. Yesu byose yabikora neza. Yesu ngo yaragiye mu rusengero asanga bariko baradandarizamwo, ngo aca afata amameza arayahenura, afata ibintu byose abashwanyagura. Yari yashavuye. Nukuvuga ngo yari afise ipfuhe ry'Imana, ry'inzu y'Imana yononekaye. Mwene data, nawe ushobora kuba ufise irindi pfuhe, kumbura atari ry'urusengero rw'Imana, ariko ufise ipfuhe ry'urugo rwawe rwononekaye nk'akarorero, canke ufise ipfuhe ry'abana bawe bariko barononekara, canke ufise ipfuhe ry'ibindi bintu ubona biriko birapfa, bigatuma ugira iryo pfuhe rikomeye cane. Muri uko kugira iryo pfuhe rero, bishobora kuvamwo intonganya nini gose. uko kuntu
ugize iryo pfuhe ringana gutyo rishobora kugomorora amajambo menshi mabi, rikagomorora umuntu wese kwirekura kuvuga ibintu bitari byo, mbega bikugurira Satani. Bene data twirinde, Mwami Yesu Kristo adufashe. Ibibabaza mu isi ni byinshi, ibibabaza mu buzima ni byinshi, ariko ukwiye kwama uri umuntu utsinda ishavu, uri umuntu utsinda ishavu, utari umuntu wirekura ugakora nk'uko ishavu rigize. Kuko Bibiliya iratubwiye ngo utangura rivuga gute, ngo gutangura imitongano ni nko kugomorora amazi. Amazi umaze kuyagomorora aza ari menshi kandi ntushaka no kuyatangira, kandi acaguma asendanisha hirya no hino. Rero ibyo ashobora konona ni byinshi cyane. Ashobora konona imirima, ashobora gusenyura ibintu byinshi kubera yuko yagomorowe agafata inzira yose. Ariko kandi ivyononekaye byose bishobora kuba ari byinshi kandi udashobora no kubirepara. Ariko uko bimeze kose, niba hari uburyo byoshoboka ayo mazi ukongera ukayatangira, birashoboka. Niba hari ahantu wogenda ukugara robine, birashoboka. Ariko uko bimeze kose, wewe subira ugire pa yo kongera gusubira mu nzira, gusubiza mu nzira ibyasanzaye. Uko niko umubano umera. Umuntu ntiyamashavuye igihe cyose, umuntu ntiyama mu makerere igihe cyose. Oya, ibihe biratandukanye. Hari igihe cyo gushavura, hari igihe cyo kunezerwa. Ariko hamwe n'ibyo, umuntu yamakwiye kwama yiraba, agasubiza ubwenge inyuma, akaraba ibintu byose uko byagenze. Usanze ari wowe byavuyeko, saba imbabazi canke muvugane neza, ibintu bitungane neza. Yesu nashimwe. Ku murongo w'15 haravuga ngo uwutsindanishiriza umunyakibi hamwe n'uwutsindisha umugororotsi, ngo bompi nyene ni gisesema kuhoraho. Ngo uwutsindanishiriza umunyakibi, aha naho bivuze iki? Umunyakibi, umuntu yagize amakosa ukamutsindisha, ukamera nkaho umenga wewe nta makosa yagize. Uranyumva neza? Iyo umuntu ari mu makosa, akwiye kumenya ko ari mu makosa, kuko ijambo ry'Imana yavuze ngo utsindisha umunyakibi. No kuvuga ngo uwagize amakosa agatsinda, akamera nkaho atakosa yagize, nguyo ngo ni gisesema kuhoraho umuntu akora ibyo. Ngo canke naho umuntu afata umugororotsi yakoze ibintu neza, akamwegeka ko amakosa, uyo nawe ngo ni gisesema kuhoraho. Turi imbere y'Imana, turi mu nzira ija mu ijuru. Dukwiye umuntu wese kwamaraba uruhara rwiwe urwo arigo. Niba ari we watanguje intambara, nivyo ihane. Niba ari wewe wabonetse kuri umunyamafuti, navyo nyene ihane. Niba ari wewe uri kuraca urubanza rwa ngondagonde, nawe nyene ihane. Kristo Yesu ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uwutsindanishiriza umunyakibi, ngo hamwe n'uwutsindisha umugororotsi, ngo bompi nyene ngo ni gisesema kuhoraho. Bene data bakunzi, turi mu nzira, turi mu rugendo, turiko turafata, turiko turagenda, turiko turegereza igihugu cacu ca mwijuru. Ariko muri urwo rugendo duhura n'ibibazo byinshi cyane. Duhuye n'ibibazo bica bidusaba kugirane, bidusaba kwitwara nk'abantu b'Imana. Abakristo turahura n'ibibazo, abatari abakristo barahura n'ibibazo. Umuntu wese afise uyu mubiri arahura n'ibibazo, kandi ibyo bibazo bituza ko twese. Nico gituma umuntu wese ari muri iyi si asabwa neza kwama asenga Imana, kamusenga, kamusaba Data wa twese akagutabara.
twirinde ngo hariho ibintu bisese muhoraho, kandi ibyo navyo usanga ari jewe ndabikora, usanga ari we ubikora, usanga ari mwene data wundi abikora. Ariko dusenga Imana kugira ngo ibe mu ruhande rwacu, yami dutabara igihe cyose dutewe. Muririmbyi yaravuze ngo iriya ndirimbo y'168 iravuga ngo nguwo Yesu agumbiriye ntabwo bayogira, ngo urukundo rwiwe rwinshi ngo nigo ruturuhura. Imana ishimwe. Ngo uwo Yesu agumbiriye yama muzigama, uburake bwa Satani ntibwo mutera ubwoba, ngo kandi amarushwa nayo ntiyo mucobogoza, ngo atewe nayo cyane yama yizigiye Yesu. Uwo Yesu agumbiriye. Bakunzi muriko murankurikira aho muri hose, dusenga Imana, urukundo rw'Imana rutugote, urukundo rw'Imana rutugumye. Ivyo uri kuracamwe ntavyo nzi, bishobora kuba ari wowe wabiteye, bishobora kuba byatewe n'uwo wundi, bishobora kuba byatewe n'uwundi muntu w'inyuma y'urugo, sinzi. Ariko aho hose umuntu wese niyisuzume, umuntu wese niyirabe. Ariko cyane cyane umuntu wese murondera amahoro. Bibiliya iravuga ngo murondera amahoro kugira ngo muyashikire. Yesu ashimwe. Biraryoshe kubana mu mahoro. Umuvyeyi akabana mu mahoro n'umwana wiwe, umugore akabana mu mahoro n'umugabo wiwe, mubanye akabana mu mahoro n'uwundi mubanyi wiwe, umukoresha akabana mu mahoro nabo bakorana. Biraryoshe. Ariko umuntu abuze amahoro ninde? Umuntu abuze amahoro ni Satani. Kandi icyo azanisha ni iki? Azanisha amajambo yo gucanishamwo. Ivyera umuntu akabigira ivyirabura, ivyirabura umuntu akabigira ivyera. Umuntu yacumiye ntiyihane, akiremesha nkaho umenga ntaco yakoze. Imana dutabare. Ariko duba abantu turondera amahoro. Urondera amahoro mu buryo bwose ushobora. Niba hari ikiguzi bitanga ugitange, ariko amahoro aboneke kugira ngo tubandanye neza. Yesu nabahezagire. Ya majambo nari ngomba kuganira namwe muri rya jambo ryo kuca bugufi, niri jambo ryo kumenya ngo nagize ikosa none nihane. Niri naryo ni jambo ryo guca bugufi. Imana yo mwijuru iduhezagire, tube abantu twama tugavye, kuko data wa twese agiranze kudutwara. Haleluya. Muntu wese yicara gavye, ata jambo rikurega, atajwi rikurega, ata kintu ubona kikurega ku ruhande rwawe. Kandi Bibiliya avuga ngo murondera amahoro, mubana amahoro n'abantu bose. Nuko rero Yesu Kristo abahezagire bene data. Yari amajambo nagomba gusangira namwe ngo uwutsindanishiriza umunyakibi, uyo muntu Imana izomurandura. Wa muntu ugenda hajya ugakingira ikibaba umuntu w'umunyakibi, ukavuga ngo nta caha yakoze kandi nawe ubibona, Imana izobikubaza. Wa muntu ufata umugororotsi ukamwegeka ku rubanza kandi uzi neza ko ata caha yakoze, nawe nyene Imana izobikubaza. Naye majambo ngo nibintu ngo nibisesema ngo uwutsindanishije umunyakibi ngo hamwe n'uwutsindisha umugororotsi ngo bombi nyene n'igisesema kuhoraho. Nuko rero tugorore ibintu byose neza, dutsindishe ukwiye gutsindishwa, uwo kurenganura nawe tumurenganure, uwo kutsindisha nawe tumutsindi, uwo mbega navuga gute, uwo gutsindisha tumutsindishe, uwo gutsindishwa nawe atsindishwe. Ariko ntibibi kinyuranye, kuko bibaye gutyo umuntu ntaba yakoze mukuri. Nuko rero Imana idufashe, Imana iduhezagire. Yaraye majambo nagomba kuganira namwe kugira ngo umuntu wese yisuzume, yirabe uko ariko aragenda, uko ariko arakora, ahatumbereye, ahabaye, mubo bari kumwe, baba bari kumwe mu buzi, baba bari kumwe mu muryango, ibintu byose tubigenze neza. Yesu Kristo nabahezagire. Eri Françoise Habonayo, nimero za telefone ni +46 768 0065 46, kandi ishene ni shene Habonayo. Muhoraho aduhana umugisha mwese. Amen.